Uburundi ni igihugu gifise ubushobozi bunini, igihugu gitunze mu mico no muri kahise. Hari urunganwe rushasha rw'abayobozi ruriko ruraduga biyemeje kubaka akazoza keza mu kibano cabo. Aha niho hava amajwi y'impinduka. Abantu bakoresha ubuhinga bushasha, urukundo no kwitanga kugira bahindure ubuzima bw'abandi. The International Visitors Leadership Program or Mandela Washington Fellowship, participants are exposed to cultural Programa nka International Visitors Leadership Program canke Mandela Washington Fellowship ziraha abazitavye amahirwe yo kubona no kwiga vyinshi ku buzima bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atari mu kazi kabo gusa ariko no mu mico, mu kibano no mu bidukikije. Muri izo program abaje bararonka akaryo ko kugendera ibibanza vy'akaranga n'amateka nk'ikigo ndangakaranga, ibibanza vy'iratiro vy'amateka ya Amerika, ibigo vy'umuco canke bakitabira ibirori vy'abanyagihugu, ibiteramo n'imiziki itandukanye. Ivyo bituma babona ingene abanyamerika babaho, uko bubahiriza imico yabo n'ingene igihugu cabo kigizwe n'abantu b'amoko n'imico itandukanye. Bararonka kandi akaryo ko gushikira mu miryango, ni kuvuga kwakirwa n'imiryango y'abanyamerika. Aho niho babona neza uko umuryango w'umunyamerika ubayeho ku munsi, uko babana, uko barera abana babo, n'ingene bitunganiriza mu buzima bwabo. Abazitavye izo program barahura n'abarongozi bo mu micungararo itandukanye, abarongozi b'ibisagara, amadini, amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Ivyo bituma batahura neza uko ubutegetsi bwo muri Amerika bukora n'ingene abanyagihugu babigiramwo uruhara. Ku bijanye n'ibidukikije, abitabira izo program baragendera amapariki y'igihugu, ibigo nyabuzima, hamwe n'imigambi ijanye no kubungabunga ibidukikije mu burimyi, mu gutunganya ibisagara. Baragendera kandi imigambi y'abanyagihugu ijanye no guhingura no guha agaciro iyarara, gukingira amazi, gukoresha ingufu zisukuye, hamwe n'ibigo bitegura amategeko. Baricara hamwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki akorera mu gisata c'amazi, ingufu zisukuye n'ibidukikije, bakaganira ku ngorane ziriho ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, hamwe n'ingene bashobora gufasha kuzana amahinduka meza mu bihugu vyabo. Muri rusangi, ayo mahirwe yose afasha ababa bitavye kuronka ishusho yuzuye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntibamenye gusa ivy'akazi kabo, ariko baratahura n'imibano, imico, politiki, hamwe n'ingene ico gihugu kigwanira kubungabunga ibidukikije no kugwanya ihindagurika ry'ibihe. Together, these experiences give participants a holistic view of United States, showing not only professional practices, but also political dimension, but also social, cultural, and environmental context. Perry Sachs Gateka ni umuyobozi akaba n'uwashinze iradiyo n'imboneshakure Humuriza. Yiyemeje gushigikira no gushira habona amajwi y'abanyagihugu badafise ababashigikira. Yize ibijanye n'ubuhinga bwa multimedia mu Bufaransa. Perry ahuza ubumenyi yaronkeye hanze no gukunda igihugu ciwe. Programme yari nayimenye mu mwaka wa 2016, ariko imbere yaho nari maze kuvyumva ndabibona ku mbuga ngurukana bumenyi ibijanye n'iyo programme, ariko sinaheza ngo ndabiha agaciro cyane. Hanyuma nahavuye ngirirwa ayo mahigwe maze kwerekana ibikorwa maze gukora no kurangura mu kibano. Mu mwaka wa 2017 niho nagiye muri iyo programme, aho nagiye muri leta, nakoreye ivyigwa vyanje muri leta ya Texas kuri kaminuza yitwa University of Texas at Austin. Hanyuma ndahamara indwi zitatu, hanyuma ncanja kumara izindi indwi zitatu muri leta ya Philadelphia muri Pennsylvania, aho nakoreye muri society yitwa Comcast Center. Maze nkaba naragiwe n'amahirwe ico gihe yo kuba umwe mu bakorera bushake bo muri televiziyo ikomakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa NBC Universal muri New York City. Aremeza ko igisata gitangaza amakuru gifise ububasha kigashobora gutuma haba impinduka mu kibano. Mu nyuma yaho maze kuvayo narashizeho urubuga rwitwa Gasap social networking. Ugo rubuga ego uno musi ntirugikora, ariko rwagiye kuvyara urundi rubuga rwitwa Gasap chat, uno musi rukoreshwa n'abantu barenga 91,000 bari kwisi yose. Inzira ya Melkisedek Boshigwa irerekana ubushobozi bw'inyigisho, inyota yo gutera imbere n'ubuyobozi. Yize icongereza muri kaminuza y'u Burundi,
kandi yakoze mu bamenyesha amakuru no mu bijanye no kurondera ingene ibiganiro bishikirizwa neza. Ariko mu bikorwa vyo guteza imbere ubudandaji niho yagize uruhara ruboneka kurusha ahandi. Nk'uwujejwe imenyekanishwa ry'ibikorwa vya Yali Alumni Burundi, Melkisedek afasha cane mu kwigisha urwaruka rushasha rw'abayobozi mu gushimikira cane ku bijanye no gushira mu ngiro ivyiyumviro bishasha, uburyo bwo gukoramwo ubudandaji no kubimenyekanisha neza. After completing the leadership, inyuma yo guheza inyigisho z'uburongozi naronse i Austin, naciye nja i Washington DC, aho nariko ndaronka ubumenyi ngirakamaro bwo kwiteza imbere mu myuga bijanye no gutanga inkuru zijanye n'ibidukikije kuri Planet Forward muri George Washington University. Aho nakorana n'abahinga b'abanyamerika baramfasha cane kunonosora ubumenyi bwanje, cane cane mu gutanga inkuru zijanye n'ibidukikije. Narize kandi ingene bashigikira bagaha ubushobozi abanyeshure bava muri kaminuza zitandukanye zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cane cane mu bijanye n'ibidukikije. Vyongeye narashoboye kwandika no gutanga inyandiko zibiri zijanye n'ibidukikije mu Burundi. Dacia Munezero ni umukenyezi yiyemeje gukora akaba n'umuvugizi w'impinduka mu kibano mu guhagarara cane ku burenganzira bw'abakenyezi, urwaruka no gutorera umuti ibibazo mu mahoro. Nk'umwanditsi wa blog akoresha ijwi ryiwe kugira ahinyuze imigenzo mibi iri mu kibano kandi atume haba ibiganiro vyubaka. Biciye mu bikorwa vya Yaga no mu bikorwa vyiwe vyo mu kibano, Dacia yarashize ahabona ibijanye n'uburinganire bw'abakenyezi n'abagabo, uruhara rw'abanyagihugu be no gutorera umuti amatati mu mahoro. Ibikorwa vyiwe biha abakenyezi ubushobozi bwo kwiyubaka no kugira ijambo mu kibano. Ukwemera kwiwe gukomeye mu biganiro no mu kubaka amahoro nivyo bimuyobora mu vyo akora vyose. Je dirige une organisation qui s'appelle Action for Women's Rights, AWOR en sigle. Naronse amahirwe biciye muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yo kwitaba programme ya IVLP yitwa Women Peace and Security. Programme nitavye mu mwaka wo mu 2019. Yatanguye mu kwezi kwa Gitugutu gushika mu kwezi kwa Munyonyo, kandi vyari vyiza cane kuko narize ibintu vyinshi. Kubijanye n'ivyo naboneyeyo, twabanje kuja mu ntara zitanu. Yari ubwa mbere nja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ico naco ni ikintu gihambaye kuvuga. Twagiye Washington DC, New York, Caroline du Nord, New Orleans hamwe na California. Twarahuye n'amashirahamwe menshi y'abagore akorera amahoro n'umutekano, cane cane ashira umugore hagati mu kurondera amahoro n'umutekano ku isi no mu migenderanire yabo. Twarize ingene ayo mashirahamwe akora kugira bishike ko biciye mu gukemura amatati, mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuko iyo ari ihohoterwa rishingiye ku gitsina nta mahoro aba hari kandi nta mutekano buhari. Twarize kandi akamaro ko kwigenga kw'abagore mu by'ubutunzi, kuko ari ngombwa ko abagore bigenga mu mafaranga kugira bashobore kwitaba ibikorwa byose. Twarize cyane ko abagore bategerezwa kuba bari mu nzego z'ubutegetsi, izishira mu ngiro amategeko n'iz'ubutungane. Aho niho nigiye ingene nurwanira uburenganzira bw'abagore mu bundi buryo bushasha. Kubona ingene abo bagore bakora vyaramfashije cyane, kandi vyampaye inkomezi zo kubandanya uwo murimo wanje mu Burundi. J'ai appris à vraiment plaider pour les droits de la femme d'une autre manière, parce que ces femmes, comment elles travaillaient, ça m'a donné la force de continuer au Burundi. Alain Gashaka ni umwe mu bakurambere mu gukoresha ibijanye n'imbuga ngurukana bumenyi. Kubera ubuhinga afise mu gutegura imigambi no mu gukoresha ubuhinga bwa none, Alain ateza imbere imbuga ngurukana bumenyi kugira ashigikire ubutungane, atume ibintu bija ahabona no gutuma haba uburambe mu bidukikije. Abicishije mu nyigisho no mu migambi yo gukomeza ubushobozi, arafasha amashirahamwe n'abantu mu gukoresha neza ubuhinga bwa none kugira bagire ubuvugizi burashe. Mu guteza imbere ubuhinga bwo kumenyesha amakuru n'ubumenyi mu vy'ingurukana bumenyi, Alain ariko arategura abarundi kugira bagire ijambo mu biganiro vy'isi yose, bongere batera intambwe mu guhindura ibintu biciye ku mbuga mpuzamakungu. Byari iteka kugira nshobore gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igihugu novuga nti gihanitse, kirimo ibintu byinshi bihanitse. Ivyo nize narabonye ingena amategeko yaho atanga uburenganzira gukora ibijanye no guhimiriza abandi, gushikiriza amakuru, ico no kwita ubwigenge bahabwa n'ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuntu agaca agerageza kubirabisha n'ivy'iwacu. Icokorwa nico
hinyanyugwa par rapport y'ico novuga nti mu Burundi dusanzwe mu byo dusanzwe dukora. Rero bijanye n'ivyo umuntu akora ari ukumenyesha amakuru, ari gutanga amakuru, ari gukorera ku mbuga ngurukana bumenyi, niho twiga cyane ingene bikoreshwa. Turahura n'abahinga batari bake, turaja ahantu hatari hake, turagira umubonano n'abatari bake, abasenateur, abafata ingingo, abatora amategeko n'abayasesangura, abahinga basanzwe babikora, zimwe mu mashirahamwe amwe asanzwe ariho yashizeho ibidukoresha, n'ingene bakoresha za LinkedIn, Twitter, Facebook n'izindi zitandukanye. Ndafise umuhamagaro cane wo gufasha abanyeshuri bahejeje kaminuza. Kenshi iyo turiko turakoresha izi mbuga ngurukana bumenyi tuzikoresha ukutariko benshi, na jewe nagenda vyiga buhoro buhoro. Iyo umuntu aronse amahirwe rero nk'aya, kenshi biraryoshe iyo umuntu ashobora gufasha abandi. Rero ndifuza gufasha abanyeshuri bahejeje za kaminuza kumenya ingene bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo bashobore kurondera akazi, ingene bashobora gutanguza ubuzi, ingene bashobora gusangira ico no kwita ubumenyi babuhanahana. Ntitugume turindiriye yuko baza kuturondera, ntitugume twiyumvira yuko abandi aribo bazotegura ubuzi dushikira hama tukaja kuburondera. Ico ni kimwe. Ikindi kigira kabiri, ndifuza cane ko ugwaruka rwacu, abana b'Abarundi, natwe tukoresha imbuga ngurukana bumenyi nkuko abandi bariko barabikora mu karere. Natwebwe nibaza ko ko dufise ingabire yo gukoresha ururimi rw'icongereza, tukagira n'ingabire zo kumenya ururimi rw'igifaransa n'ikirundi. Nibaza ko ivyo bikwiye kugira ngo dushobore natwe kugira ico twoshikako. Turanezerewe cyane kubona Abarundi benshi bafise impano nyinshi bagize amahirwe yo kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitavye programme zo guhanahana ubumenyi zishimikiye ku bijanye n'itangazamakuru, guhanahana amakuru, imigambi yo ku mbuga ngurukana bumenyi, hamwe n'ingene inkuru zikoreshwa mu gutanga ubutumwa mu buryo bubereye kandi bugira ico bushitse. Twarabonye ko basubiye iwabo bagashira mu ngiro ivyo bize, bagafasha kumenyesha no guha amakuru ugwaruka rw'i Burundi. Intumbero nyamukuru y'izo programme zo guhanahana ubumenyi ni ugutanga ubumenyi n'ubushobozi ku migenderanire yo mu gihugu kugira abazoburonka babukoreshe hanyuma babusangize n'abandi. Cane programme zacu z'intangazamakuru nizo guhanahana ubumenyi mu bijanye n'itumanaho ziteza gufasha abo bitabiriye kuza barushirizaho kumenyesha neza abanyagihugu, kuko twemera ko abanyagihugu bafise amakuru ahagije bashobora kwitaba neza mu micungararo y'igihugu no muri demokrasi, kandi bakamenya neza ingene bofata ingingo zibereye ku buzima bwabo bwa misi yose. Can better participate in governance and democracy and how they can have their own lives managed. Mw'isi yuzuye ingorane harabiyemeza kuzihagararira. Abo n'abahinduzi b'u Burundi: Alain Gashaka, Dacia Munezero, Perry Sax Gateka na Melkisedek Bushigwa. Kubw'ishaka, ubuhinga no kwitanga kwabo ntibariko bahindura gusa ikibano cabo, bariko bubaka kazoza keza.